ubutunzi ntibabwika oya ahubwo burarondegwa. Bakunzi ba Entrepreneur Yakwizi muraho mumeze neza nkuko mubibona kuri mikro ni Fidelite twagarutse kandi muri cya kiganiro cyane mukunda cyane ariyo Entrepreneur Yakwizi. Uyu munsi twaba twagendeye mu ishuri rimwe rya secondaire ni mu gisagara cya Bujumbura ni Kibenga Wisdom School isanzwe iri mu Kibenga nyene. Twagendeye abanyeshuri baho aho tubona hari abo twasanze bavuye muri sport n'abandi bari bavuye mu ishuri. Benshi muri bo bari abanyeshuri muri section economique kugira ngo batuyagire cyane kuri cya kiganiro cyanyu ariyo Entrepreneur Yakwizi. Rero ndakwibutse aho uri wowe uri kuradukurikirana, ndakwibutse ubwa mbere na mbere kugira subscribe kuri channel ya Agaciro Media kugira ngo ubu wa mbere mu gushikirwa na video zacu. Rero ndakwibutse wowe udukurikirana wa ufise umutahe cyangwa utawufise icyo ukora cyangwa atacufise ufise umugambi cyangwa atawufise, iyi ni Entrepreneur Yakwizi uheza kumviza ikiganiro uja gushira mu ngiro ivyo wumvise. Let's go. Chris uri umutunzi? Oya we sidi umutunzi kuko uno mwanya ndi kwishuri gutunga sinaragira ko njya muri entreprise gusa ivyo gukora birahari bivanye n'ukuntu wewe uriko urabona miliyo urimo. Je nk'ubu ashaka kugira ngo ati Christe ndaguhe umutahe urakora iki? Je ndashaka kumubwira ati agenda nkapanga plan wanje nkaza nkamuzanira ati je nshaka nko korora. Shaka korora iki? Nkuko ati no mwanya shaka korora inkoko. Acha kubaza wewe urafise keja kiboro inkoko ziraramo. Amubwira ati ikindagenda nkagucapira kono kiba kimeze amahera gitwara amacu. Ndamubwira ati nimba inkoko zirakeneye ivyo zirya zirakeneye umuganga uri kuramucapira ukamuha amahera hama akakumutaka ugatangura umugani muri entreprise uri kurakora harabamwe guhomba mugabizi ndibaza. None kubgawe watukura dusigurira kubgawe yumva ko umutonzi ari umeze gute ari ufise umutunzi? Kubganje umutunzi yumvira yuko n'umuntu gutunga n'umuntu afise ariko ntamuntu afise amahera avuga ati jewe ndafise ibintu ndatunze sinovuga ngo ntunze amamodoka ngo cyangwa ntunze oya ndaraba ati je ndafise entreprise yiwanje. Iyo entreprise iri ikora gute yunguka gute muri no mwanya uko ndiko ndakora ndabona ko ndiko nduka canke ndiko ndahora nibwo butunzi. None kubgawe wumva ko kuba umutunzi ni ibintu ndemanwa canke n'amashance canke n'ibintu umuntu arondera? Kuba umutunzi n'ibintu umuntu arondera. Ni sawa mumeze neza murakomeye mwisho gute? Twanishimwe Pacifique tuga mu kangahe Pacifique? Deuxième école. None Pacifique wowe uri umutunzi? Kubganje navuga yuko uno mwanya ari umutunzi kubera iki gasha? Ituma je nari umutunzi nuko umuntu mwene ndi kwishuri ubuzima ndimwo cyambe na mbere bavuga ko ndabuha ishuri cyambe na mbere ubu ishuri ntibonyemerera rero ko nja kurondera icyo bita ubutunzi mugende wandi kwishuri ariko uvuze ngo ntibokwemera ko uja kurondera icyo bita ubutunzi. Ushobora kudusigurira none nk'icyo kintu bita ubutunzi icyo navuga icyo bita ubutunzi nkuko tuma tuvyumva ashobora kuvuga ngo ujya mu ntaka aratunze umutunzi arafise imitungo myinshi arafise amahera afise entreprise arafise ibintu ashora hanze abo bari mu bantu bita abatunzi. None kubgawe uvuze ko umutunzi ari umuntu afise ama-entreprise afise ibintu ashora nk'uko mbega kubgawe wibaza yuko kuba umutunzi ni ibintu b'indemanwa ni amashance umuntu agira mu buzima canke n'ibintu vyigwa bikaronderwa? Ubutunzi hariho amashance umuntu agira n'ivyo yiga kuko nk'ibi by'ubutunzi
ashobora guca ku ishure bakakwigisha, hari ibintu ukuraho ku ishure n'ibindi bintu biba nk'amashansi, kuko urashobora guhura n'umuntu umuntu ari irya mbere muri atanakuzi mutari munazinanye, bikaba shansi ugasanga bugaye intango yo gutera imbere nawe, akaguteza imbere yaba mu byo uba uriko urakora canke asanze nk'icyo wariko urakora canke mu gihe akwiyumvisemo muri uwo mwanya. Nuko nobivuga. None ku bwawe wumva ko umutunzi n'umuntu afise iki? Afise amafaranga wapfa utubwira ati afise amafaranga angana nko ku bwawe wibaza ko umutunzi ari afise iki? Jewe ico novuga umuntu novuga umutunzi, ica mbere noshaka kuvuga burya naho tuvuga ngo umutunzi umuntu afise amahera, ariko umutunzi n'umuntu atunze mu mutima kwanza. Umuntu atunze mu mutima. Umuntu avuga ati jewe mu mutima wanje uko ndi kose vraiment je ndatunze, kuko mba umutima wanje bivaho nubwo nogenda nubwo novuga ati tubwire canke naho ndaho umuntu ntivyokunda no mayagiye bitokunda, kuko umutima ni ikintu twese natwe atari nk'abantu b'abaganga bashobora kwinjira indani mu mutima, jewe ubwanje ntarabona. Je niko navuga yuko rero umuntu icya mbere na mbere atunze mu mutima, hama ayo mahera nayo kuko n'ibintu bironderwa kandi bikongera bikagenda, hama mu nyuma ivyo bikaza mu nyuma. Ego ni sawa Sawa. umeze neza. Ego. Nitwa gute? Gira neza Jonathan uri umutunzi none wewe? umwanya cyariko ndiga cyariko ndarondera ubumenyi. Mu banyeshuri none nta batunzi bari? Tuvuge ngo urifuza kuzoba umutunzi. Bariho nk'ubu turiko turonka ubumenyi batwigisha ukuntu tuza turakeya ibyacu, n'ubu maze kugira projet hari n'ama entreprise asigaye afasha gutanga imitahe. None ku bwawe wibaza ko kuba umutunzi ari ibintu umuntu biri ndemanwa mu muntu canke ari amashansi umuntu agira canke n'ibintu vyigwa bikaronderwa? Kuba umutunzi vyigwa kandi biraronderwa, bisaba kubera ubunye na tekinoloji yarateye imbere, amatelefone turiga kandi ibintu urashobora kubibona vyoroshe kuri telefone ukamenya ukiga, amashanse ziza iyo ufise ikintu projet canke iki ufise chance niyo zica ziza. Niyo chance ziza canke zirashobora no kubura. Nibaza kuko unyene na page irahari, ngira wamaze gufise projet nziza bakayakira byose ushobora kuronka umutahe. None ku bwawe uvuze ubu umutunzi ninde afise iki? Niko nk'ubu uratubwira uradusiguriye ko utari umutunzi kubera yuko ukiri umunyeshuri, donc iyo tuvuze rero umutunzi wowe wumva iki? Wumva ko ari umuntu afise iki? Uvuga ko utari umutunzi ufatiye kuki, cyangwa uvuga ko uyu muntu ari umutunzi ufatiye kuki? Nk'ubu umutunzi ashobora kuvuga arakora, aruguma adandaza ibidandazwa abitwara, undi ashobora kuvuga ko ari umutunzi akreye amasosiyete akomeye, undi ashobora kuvuga ko ari umutunzi. Nanje nk'ubu ndacyariko ndiga, ndacasaba umutunzi. Nuri umutunzi mbwa uzoba umutunzi. Ni sawa? Mumeze neza? Yego, babita bande? Kevin, tuyisenge Kevin. Kevin wiga iki? Economy. Ugita ubutunzi, wowe ni sawa. None Kevin wowe uri umutunzi mbega? jewe kubera ubutunzi ari bwinshi, icya mbere ndashima kubera afise ubutunzi mu mutima wanje. Ufise ubutunzi mu mutima wawe? Amahoro umutima, kuko ndi kw'ishuri uno munsi, rero benshi bakenye ubutunzi bwo kuja kw'ishuri bari mw'ibarabara, rero ico je ndagishima cane. Akaba ubutunzi kubigaragara ku maso, ivyo sindabigeraho kuko hari izindi ntambwe bisaba ko gukora. None ku bwawe wibaza ko kuba umutunzi ni ibintu biri ndemanwa mu muntu, ni amashansi umuntu agira cyangwa ni ibintu bironderwa? Si amashansi kuko udakoze
Fungura nikabakira ababaciye isabune udakoze ntakajya none nkawe ku bwawe kugira uvuge ko umuntu ari umutunzi uba ufatiye kuki cyangwa kugira utubwire ko utari umutunzi uba ufatiye kuki donc umutunzi ni ufise iki usanzwe wumva ubutunzi burarutana kandi n'ubukene burarutana kuko no musi je ndashobora kurara ibiharage undi akarya inyama twese muri ako kanya tuba abatunzi kuba twaronse icyo dufungura ariko hari ibiboneshwa n'amaso ngo tubona amagorofa imodoka nziza ubwiramo amatereprise kanaka ufise ibyo byose biragusemburiza ubutunzi bwawe biragaragaza ubutunzi sawa sawa umeze neza turaha babita abandi nitwa Irasanganya Ido Ido usanzwe wiga iki niga section economique economique ni ibintu bijyanye n'ubutunzi bijyanye n'ubutunzi n'ibintu nk'ibyo okay none mbere wowe nawe uri umutunzi ubutunzi kubiboneka sindiwe mugabo muri kazoza ndabyibonamo urabyibonamo wowe ni sawa cyane none ku bwawe uri kuratubwira rero umutunzi ku bwawe ubona umuntu n'umutunzi ufatiye kuki bishingiye kugira uvuge ko uyu munsi utari umutunzi uvuze umuntu ko ari umutunzi ushatse kuvuga urabiye kuki cyane umuntu uba ari umutunzi ni umuntu uba usanga aba afise ibintu icyo yimariye mu buzima kandi abenshi barazi imiduga ariko nyene umuntu nyene aba ari capable yo gukora ikintu icyo ari cyo cyose hari nawe usanga bataba barize mugabo ugasanga bafise umutwe ukora rero novuga bisabwa ngo ube umutunzi kuko ufise umutwe wiyumvira cane uzi kurondera umuntu azi kurondera none mbona ari we umutunzi je nakuba nawe umutunzi ni kubera ntarabishika ko ari ibyo muri kazoza umugabo urabizi none ku bwawe kuba umutunzi ni ibintu biri ndemanwa mu buzima bwa muntu cyane n'ibintu byigwa bikaronderwa cyambere sinavuga ko ari ibintu ndemanwa n'ibintu byigwa kuko bwamera buze yuko bisaba umutwe uyumvira n'ibintu bya mbere tangura kwiga ukavuga ni nakora iki kizongirira akamaro ni nakora iki kizonzanira inyungu nuko ni ibintu ndavuga ko ari ibintu byigwa usanzwe wiga iki economique kandi n'ibintu bijyanye n'ubutunzi ntantuka rero ngira ngo uri umutunzi kuba ndabyiga ntisugura ko ndiwe gusa nyine ko ndabyiga niko urabyiga ntukwiye kubyiga kuri uwo mubi basi ntacyo uyu butunzi ntibabwiga ahubwo burarondekwa okay none ku bwawe umuntu kugira abe umutunzi cyangwa kugira umuntu mvuge ko ari umutunzi uba ushatse gufatira kuki uba uvuze ko afise iki uwo muntu ibyo twivuga mu mico ibiri hariho umuco wa mbere w'abarundi bavuga yuko itunga ari umuryango ari umugore ari abana kabaho n'undi muce w'aba intellectuel tuvuga yuko itunga ari ugukora ukaronka amafaranga ugashobora kugura ibintu reka tuvuge ibyo nivyo sawa none ku bwawe kuba umutunzi ni ibintu umuntu ndemanwa mu buzima bwa muntu ni amashansi umuntu agira mu buzima cyangwa n'ibintu bironderwa byigwa ibintu bironderwa n'ibintu aho je ntitwahuze kubera ubutunzi si impano si tara ngo umuntu avukane ahubwo ubutunzi buraronderwa kuko ntushobora kuryama mu nzu hama ngo itegeko w'umutunzi il faut travailler merci beaucoup ni sawa mumeze neza akazina kanyu babitanga Levi musanze ni ikipe ekonomi kandi ibintu bijyanye n'ubutunzi kuko hano ni wowe umutunzi cyane umutunzi mu mutwe wowe umutunzi mu mutwe ngira ngo hariho ubundi butunzi ushaka kudusigurira
kuko je gituma muze ndi mutunzi mu mutwe ndafise nk'imigambi gusa muzi umutahe rero umutahe ni mutoya umutahe umwana ashobora kuboneka ushobora kuboneka ukazaba umutunzi mu buryo bugaragara bwose ufise imigambi mu mutwe utegereza kuba umutunzi none ku bwawe uvuze umutunzi ufatiye kuki ujya muntu n'umutunzi ufatiye kuki afise iki umutunzi umuntu afise icyo yimariye n'icyo amariye umuntu afise icyo yimariye akagira n'icyo amariye igihugu none ku bwawe kuba umutunzi ni ibintu ndemanwa mu buzima bwa muntu ni amashansi umuntu agira canke n'ibintu vyigwa bikaronderwamo umutunzi mu bisanzwe umwanya umwe ari wo gutunga amacansi gusa hariho no gukora ushobora gutunga utakoze ku bwawe rero uvuze ngo kuba umutunzi birakorerwa mu yandi majambo murakoze cyane